ariko kwa Mungu ushize ibaze basigaye aho binjira mu nsengero bakinjira mu nsengero kuza gufata abantu babasaba ivyangombwa umuntu ari mu rusengero. ibi byabaye hehe byagenze gute byabaye ryari Byabaye mu muji wa Rusaka, byabaye itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wa Mungu mu muji wa Rusaka, Ego. mu makaritsiye nyene ari mu gisagara ca Rusaka binjira mu nsengero z'abarundi z'abanyarwanda arafata abantu urabafise ivyangombwa abatabifise bose bagafata. Mugabo ico tuja twibaza none ni kubera iki bagufata ufise vyangombwa bakaja bakakwaka n'ibintu. Mbere leta yacu ifitaniye ubucuti bumeze gute na Zambia gezaho umunyagihugu urafise passport mugabo ugafatwa ugafungwa ukakwa n'ibiturire. Mu minsi heze twarabonye umu ambasaderi w'u Burundi ko dutotezwa kandi vuga ngo ari wa ambasade. Ku bantu bakurikiye ikiganiro nagomba babwire ko hano kuri screen ibi byabaye itariki indwi niho uyu mu ambasaderi Eveline Butoyi ni basanzwe aserukira Burundi ngaho muri Zambia yamenyesheje ko yagendeye abarundi bapfungiwe muri ico gihugu bagirizwa ko badafise vyangombwa bikwiye be n'ibindi vyaha. Eveline Butoyi akavuga yuko yaganiriye n'abategetsi ku bibazo vyabo vy'abarundi basanzwe bapfunzwe yongera araremesha abo bafunzwe yavuze ko agiye kubandanya akurikirana ibibazo vyabo. Budakeye na kabiri twarabonye inyishu kuko hariho abarundi batari bakeya twabonye bapfunguwe ariko twe tuzi yuko bino bintu bica bihagararira ngaha. Tumaze iminsi tubona abarundi bari muri Zambia, Tanzania, Kenya n'ahandi batotezwa. Uyu munsi shaka tuvugana no kubijanye na Zambia. Hano kuri screen hariko ifoto ya perezida w'u Burundi na perezida wa Zambia bari kumwe, ikigaragaza ubumwe budasanzwe. Iki turamaze kucumva n'umukuru w'igihugu avuga yuko u Burundi na Zambia bafitanye imigenderanire myiza, hari naho twigeze kubagabira ibigori turabafasha. Zambia iradushimira nubwo bamwe bagiye barabinenga mugabo ni igikorwa cyiza twakoze kuko twari tubifise muri nyagihe. Uyu munsi rero nshaka yuko kuko hamaze iminsi haboneka abarundi bariko barafatwa muri Zambia bakafungwa mu minsi heze twarabonye kandi umu ambasaderi aserukira Uburundi muri Zambia yagiye kuraba abafunzwe, hanyuma turabona itangazo ko hariho abatari bakeya barekuwe. Uyu munsi abarundi bongeye gutotezwa gose cane, ndaza kubigarukako mugabo ntarabigarukako nshaka mbanze nifashishe wewe uri muri Zambia ugira icyo uvuze. Wavuze ko gutotezwa kwanyu guhera muri Tanzania, shaka utugere ku muriri ntibikenewe ko rinda kwivuga n'izina, duhe gusa amakuru hanyuma leta ivyumve. Dushaka ko leta igira ikikoze kugira ngo nimba abarundi baja muri Zambia bidakenewe ko bajayo tubimenye bahagarike kujayo, ariko nimba dufitanye ubumwe koko nko babivuze baze baragenda muri Zambia gusuma batahana mu Burundi batuvugire. Ijambo ni gwawe amakuru yawe. Murakoze cyane. Umeze neza? Iko n'amahoro namwe? Ocho ni sawa nyine, usibye ko twumva Zambia bitameze neza kuri mwebwe. Nshaka uduha amakuru bimeze gute, ibintu tuko turumva bimeze gute? Wavuze ko ufise ico wovuga niba iminota mikeya mugabo ugasangiza abarundi ukagira n'ico usavye. Yego murakoze. Usanzwe ukuntu Umurundi abaye hano mu kino gihugu ca Zambia uvuga ko ari nka kurya habayeho nk'inyamaswa iri mu ishamba, ibivuze ibiziki umwanya wose baraza kumpiga baranyica. Yego kuko duhere inyuma gatoya utarashika muri Zambia, sivyo? Duhere muri Tanzania. Umurundi yaravuye yarigiye muri Tanzania, sivyo? Urashitse ku mupaka barakugongera ati ndiko ndaja i Zambia, baciye bakugongera transit uri kurarengana, sivyo? ugenda muri Zambia. Ariko atanga urugendo uravuye ku mupaka uragiye ugeze hagati muri Tanzania, urashikana hari amabariyeri y'abapolisi bagirira binjira n'abasohoka
migration baraguhagaritse bararavye bakibona ko ufise passport y'umurundi bayikwaka bakaca bakuru yego amakosa ngaho batangira kubagiza amakosa na ibyangombwa bikwemerera gukorera hano muri Zambia nari muri Tanzania ababwira yewe ndiko ndarengana Zambia ntabwo nje gukorera ahura iyo ugiye kwisobanura birangira bakwagirije amakosa yuko uri umusuma uri umwicanyi ibintu byinshi burya udatanze ivyo biturire urafungwa ukambogwa ivyo ufise. Aha ukiri muri Tanzania utaragera muri Zambia? Aho ndiko navuga muri Tanzania ibibazo abarundi bahuye tuko turarengana tuko turaza. Muri Tanzania mugenda muri Zambia mutangiye kutotezwa muri Tanzania. Hano rero umuntu ari muri Tanzania nabaze kumpamagara tugirane ikiganiro tubwire ivya Tanzania ukuntu vyifashe bandanye. Yashitse urageze kupaka wa Tanzania uragongesheje barakubajije ugiye uvuga ati jewe ngiye gusuhuza ugiye kuramutsa mugenzi wanje bakakugongera bakakwivya passport yawe bakayigo ukindi ugatangira Zambia. Telefone yawe iri muri haut-parleur? Ego ikure muri haut-parleur uvugane ubashize ku gutwi. Mbandanye rero. Urashitse muri Zambia n'ahandi vuga ati reka rero ngashitse byabukuru ndangira kwiyungunganya kore maybe byabukuru nanje vyogenda. Ariko dusubiye inyuma gatoya sivyo? Ubuhoho aho bigeze reka dukoresha umwanya mutoya aho bigeze umurundi ashaka abe afite passport harakuntu abageze hagati muri Zambia ariko arinjira ingende muri Zambia nshyikiyo ndiko ndaja asigaye hari n'amabarieri ku buryo bakibona ufite passport y'indundi bagusubiza inyuma atampamvu kandi ufise uruhusha rukwiye ko kwinjirayo. None kwinjira muri Zambia barabasaba visa canke iminjira kuri free visa? Oya barasaba visa yaho igwa $25 mugabo utishuye $100 ntibakugongera. None baraguha resi yerekana ko warishe $100? Oya yanditse ki $25 mugabo bawishuye ijana. None ibi biremewe n'amategeko canke ni corruption ni giturire bo ubutanze? Ni giturire ubutanze n'ivyemewe n'amategeko. None vyemewe n'amategeko ivy'amategeko avuga vyemeza yuko Burundi ishura visa $25 bakata baguha amezi 3. Ariko utajya ku mupaka bajya bahungaza ama passport amaze kubona yuko ufite passport y'indundi utishije $100 ntageza ntakugonga. None mugaba kugongeye uragenda amahoro kashika muri Zambia? Mu Misiri nyuma waragenda ugashika ariko ubu aho bigeze uravye ukuntu turiko turafatwa mu kino gihugu ugeze hagati uvuga ati ndako ndava ku mupaka wa Zambia na Tanzania ndigiye Zambia rende ndageze hagati ara usanga hari amabarieri babona yuko ufite passport y'umurundi bakagusubiza bakakubaza ibibazo byinshi bikunaniza usanga n'ubwo rurimi rwaho bamwe bataruzi icongereza ataco bazi bakabasubiza inyuma. Muri izi bibiri gihe z'inyuma harasubiza inyuma bashika 54 kandi bafite passport zigonze bayishyuye byo ibyo bipapuro ingesi yabayifite byose n'ikidodo babashyiraho kuri passport mugo barasubizwa inyuma ngo nuko badasobanuye icyo baje gukora agasobanura ati jewe nje gutembera. Rero ubuhoho byabaye ndanze kuwa Mungu yushize no musi turi kuwa kabiri. Ego ariko kuwa Mungu ushize ibaze bakisigaye aho binjira mu nsengero bakinjira mu nsengero kuza gufata abantu babasaba ivyangombwa umuntu ari mu rusengero. Ibi byabaye hehe byagenze gute? Byabaye mu muji wa Rusaka. Byabaye itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wa Mungu mu muji wa Rusaka.
mu makaritsiye nyene ari mu gisagara ca abinjira mu nsengero z'abarundi z'abanyarwanda arafata abantu urabafise ibyangombwa batabifise bose bagafata mugabo icyo tuja twibaza none ni kubera iki bagufata ufite ibyangombwa bakaja bakakwaka n'ibintu mbere leta yacu ifitaniye ubucuti bumeze gute na Zambia gezaho umunyagihugu urafise passport mugabo ugafatwa ugafwa ukakwa n'ibiturire mu minsi heze twarabonye umu ambassadeur w'u Burundi asanzwe akorera ngaho muri Zambia aje yagiye kuraba abarundi bapfunzwe hanyuma haheze umwanya mutoya twarongeye turabona kandi bariko bavuga yuko babandi bari bafunzwe hariho igice gikeya carekuwe jewe nari nzi yuko guhera kijya gihe hoba hariho kumvikana cyo kuvugana hagati y'u Burundi na Zambia kumbure vya bintu byo gutoteza abarundi byo bigiye guhagarara none vyarakomeje iyo mu mutubariza bijya abikora kangahe mu mwaka bijya yabikoze twari nko kuduhuma amaso kubera amarira yarabaye menshi ambasaderi hano y'u Burundi nta ifashije Burundi ubona shimishije ntacyo ko dutotezwa kandi vuga ngo ari wa ambasade ku bantu bakurikiye ikiganiro nagomba nabwire ko hano kuri screen ibi byabaye itariki indwi niho uyu mu ambassadeur Eveline Butoyi niwe asanzwe aserukira Burundi ngaho muri Zambia yamenyesheje ko yagendeye abarundi bapfungiwe muri ico gihugu bagirizwa ko badafise vyangombwa bikwiye be n'ibindi vyaha Eveline Butoyi akavuga yuko yaganiriye n'abategetsi ku bibazo vyabo by'abarundi basanzwe bapfunzwe yongera araremesha abo bafunzwe yavuze ko agiye kubandanya akurikirana ibibazo byabo budakeye na kabiri twarabonye inyishu kuko hariho abarundi batari bakeya twabonye bapfunguwe ariko twe tuzi yuko bino bintu bica bihagararira ngaha sinzi yuko inyuma y'ibintu bibaye amaze kugendera bano aba barundi bafungiwe ngaha hanyuma bamwe bakabarekura iyo yarateguye yarateguye nk'ihuriro canke ndikavuga inama agahamagaza nk'abarundi akababwira ati mwebwe nyaboneka hari ibintu murekuriwe hari ibintu musabwa kugira mube ngaha kuko ikintu baza ko ari igikorwa ca ambassadeur hari abantu benshi usanga babaye ngaho mudafise vyangombwa bamwe batanabizi wanashaka ibisabwa mugabo bamwe bakaba ngaho batazi ibisabwa je nashaka nkabona kwibarize kuko ashobora kuba atabikoze kandi ntavyo yakoze ndabizi mwebwe ibintu murekure ho ngaho bisabwa n'amategeko muhabe batabatoteza n'ibiki biriho canke nta na kimwe ushobora kuronka kugira kuburyo batagutoteza impapuro zo zirahari zisabwa kugira ngo ukorere hano hantu none ntumva yuko ari mwe muri mu makosa nimba ariko mbabarire nimba hariho ibisabwa muzi bisabwa mu bantu mu bifise nukuvuga nk'ubu jewe ndinjiye nkagongesha passport yanje bakambaza uje gukora iki kije gutembera egome nashika muri Zambia hama nkahindura nkatangura gukora business ego baraza kunsaba icyo twokwita nka work payment binyemerera urupapuro runyemerera gukora ibyashara ego warupapuro usanga ruba rugurwa amahera menshi sindaguze nta mahera mfise ugasanga nazanywe mbere ibintu umubosi yamye ko yagiye kumpakaza ni muri ca gihe baza rero gukorwa abajejwe department ya immigration yaza kacimfata bagasanga ndafise passport naje gutembera mugabo bansanze n'induka ndadandaza none muri ico gihe ntumva yuko iyo ufashwe mu bwo buryo ikosa ataba ryabo mu gihe wewe waje gutembera wavuze ko uje gutembera hanyuma ugaca ufatwa uri kuracuruza canke kumbure ikintu kibabaje ni uburyo babafatamwo aho niho rero mumbajije neza mu bisanzwe impapuro zisabwa hano biragoye nk'umuntu ubusanzwe urazi ko ubuzima bwacu igihugu cyacu kuno kibaye kimeze ubuvuye uje kurondera biragoye uko uvuga ngo
ntabwo ubu ubunyamutahe uvuze uje gushora imitahe muri Zambia muto uje gukora ubuvuzi buto biragoye kugira uco uvuga ngo ndaronka izo mpapuro mugabo ikibazo aho kiri kinini singaho n'uburyo badufatamo n'uburyo bakubonye witwa iryo zina ry'umurundi bakurondera bakaguhiga ugire vyango utabufise dushaka kubaza ikihe kintu umurundi yoba yagirizwa ko tubona amaleta yacu menshi cyane ubutuki ni ikihe kintu umurundi yoba yagirizwa kituma hari hose baguma bamurondera nkome nka kujya menga urabona umuntu adandaza urumogi ni barondera hariho hose abari ikintu kitemeye natwe tubona menga mwa kino gihugu dushaka kumenya yuko umurundi atemerewe kuba mwa kino gihugu kugira ngo nidusubire no kukizamwo nambe leta ivuge ati Zambia nta murundi yemerewe kuja bareke ni leta ya Zambia nayo nikireka kutugongera amapasiporo twinjira mu gihugu cyabo none iyo ufise work permit uruhusha rukurekurira gukora ngaho muri Zambia canke gukora business baje kugufata bakarugusangana baragufata bakakujana canke barakureka aba bantu iyo baje iyo work permit nubwo buyifise baragufata ibipapuro bakagutwara bakakujana iyo bakujana mu nyuma werekanye zapapuro zikaza niho bakuretura mu bavuga ngo bafata usanga mu shop ufise work permit mugabo abona kiwe urundi tashobora kuanza kugufata hama mukagenda hariya impapuro zikaza bakabisuzuma mugabo ukava ari nakantu size nashobora kuguziga yakonye ko ikibaho ako kantu uhereje ko niko gakomeye ako kantu gasigira iki kandi wumva ufise bikwiye ibisabwa no kuri umurundi ko kandi nashobora kuguziga yakongitira umurundi amanza akagutwara hane ivyangombwa bikaza mugabo ugomba kuvayo hari akantu basigiye kuko witwa umurundi bakonye Okay, noneho rero hari ikintu nshaka kwibariza mwebwe musaba iki leta y'u Burundi nyezina mu kurangiza kiganiro singomba kuba kirekire mwe musaba iki leta y'u Burundi mwumva yo bakorera iki kugira ngo nyene nkawe nk'umuntu ariyo uri kuri yungunganya uravuga ati uruhusha rwa work permit rurarezimvye nti turashaka gukora utuntu tubayabaye two kwiyungunganya mugabo uruhusha rukurekura gucuruza canke gukora business ngaho n'uruhusha ni ibihugu bikeya nibaza ko mu bihugu vyinshi abantu benshi ntibarufise kuko usanga ruzimbye bisaba ko ufise business yagutse ugashobora kureba amafaranga nyene amafaranga kurekurira aguha uruhusha rwo gukora business kuko umva ubutanga tax muri leta we kubwawe usaba leta iki y'u Burundi kugira ngo mworoherwe ndavuga mwebwe abantu bato bato cyangwa leta y'u Burundi irazi abarundi uko tubayeho mu gihugu cyacu rero nambe dufashe tugasohoka turagiye mu Zambia kandi leta y'u Burundi imaze kumenya yuko hari abarundi benshi baza kurondera amarondero muri Zambia baza gushakiriza cyo twende imiryango yabo nivugane na leta ya Zambia yego urabona yuko igihugu cyacu abarundi abanyagihugu bacu baza kuzisubiramwo cyane ariko mwabo baza si bose banganye buryo ni rero turashaka umuntu wese ku level yiwe kwangana dushireho umuntu aje gutangura business muri Zambia w'umurundi ambe yaje kugurura shop agomba gutanga amahera ngano ubufise rero ivyashara byinshi babaye investor bari nabo nibo bagura amawe payment nibo bagira gute akabaho kuganira avuga ati leta yacu leta y'u Burundi Zambia baganire barabe nde umuntu w'umurundi aje gutangura ubyashara bito bito mutoza amafaranga ngana gute agakora mu mutekano utarinze kuguma tumwiruka ko tumufata tumufunga kugira agakora tekanye akamenya nti
yaje gukora ivyashara mugabo mwa bino vyashara vyanje n'amahanga ngomba kwishuzwa amahera angana uku nk'umunyamahanga nk'umunyagihugu nk'umurundi nishura amahera angana uku ariko nteriko ndatotezwa mfatwa ndirukanzwa ngira nicyo tusaba Yego ico leta y'u Burundi gidukoreye ikavugana na leta ya Gambia bakadushiraho ikintu cyo tworohereza mugabo tutavuga ngo turiko turakora ivyashara turonka amafaranga mu gihugu cyabo ku buntu leta ya Zambia nayo yunguke kuko kudufata twirukanza mu bisanzwe twe nico tugomba baratwambura sivyo yego ariko leta bovugana burya leta ya Zambia nayo yokunguka amahera menshi kuko abanyagihugu bato baza muri Zambia barundi ni benshi bavuganye rero bati leta y'u Burundi irasizeho ikintu leta ya Zambia irasizeho bavuga ati amahera ya nyuma kuri umunyagihugu muto dusanzwe ugatangura business tuzoguha impapuro zikwemerera gukora imyaka 2 uce wishura amafaranga angana tuzogura urupapuro rukwemerera gukora umwaka uce wishura amafaranga mugabo umuntu wa migration aje izi mpapuro nibo bazitanga ariho bajeje iby'amataxi uzimweretse agasanga birahari ntashobora kugufata kuko biri muri system ya leta warinjije mu mashini abona birimwo ntabwo ari amanyanga ntashobora gufata aho bizotworohera mugabo bikimeze ukungo bashaka amawe payment bimeze gute tuzohava dushika tuzosanga tuguma twirukanga duhigwa ku buhongo uko nyene duhigwa leta yacu rero nigiranire ikiganiro na leta ya Zambia bumvikane barabo kuntu ubundi muto mutaza mwa kino gihugu yokoroherezwa agakora ivyo vyashara bito bivanye n'umutayimbo afise agakora kandi yigenza atawuri karamwirukako amufata ndagushimira murakoze muheri majambo makeya mu kurangiza uvuze ati twebwe ntitwanka gutanga itagisi hano muri Zambia ku bushobozi bwacu butoya dufise mugabo kuko turi inshuti ya Zambia uburundi ari inshuti ya Zambia perezida w'u Burundi canke ku rundi ruhande ababijejwe nibavuganira Zambia twebwe tworoherezwe mu byo dukora ntidufatwe nk'abantu babi canke nk'abasi b'igihugu canke ngo dutotezwe dusabwa ibirenze tudafise kandi turi inshuti ya Zambia je numva mu majambo make yari ukuvuze ati ntitwanga gutanga tax mugabo tworoherezwe dufatwe nk'uko turi bongere koko turi n'inshuti vyibuze sikuvuze yego niko ndabivuze mugabo akantu nkokongera ko ni iki kintu nuko kuntu izi mpapuro zisabwa na immigration sivyo izo za kuzimburwa kw'aba bantu bafise ivyashara bito aya mbawe payment y'abantu bato akayazimbura ama hariho n'ikindi gisata niko twocita ni nka obere yo mu gihugu naco coco kisanzwe gutoza amatagisi n'amakori naco kikaraba ati mbe wowe ufise ivyashara vya biraba kibavuga okay wowe umwaka uzozwishuraya hama nabo ba migration izo work payment bakaraba bakavuga ati wewe ivyashara by'ubina mu kwazoza yishura bizotorohera gusumba kandi na leta ya Tanzania ya Zambia izovyungukiramo na leta y'iwacu Burundi izovyungukiramo kuko amafaranga dukorera hino kuyatwara iwacu tuza guteza imbere iwacu birumvikana kuko iyo babambuye ivyanyu leta nyene y'u Burundi bihomvye kuko amafaranga y'umurundi yogiye mu gihugu abazambiye biyatwaye for free birumvikana leta yacu ishire mu bwenge kuko twebwe mu bisanzwe biravye turahoba cyane ikigira gatatu naco yovyikira kabiri ambasade y'u Burundi iri hano mwa kino gihugu nimenye ngo hariho abanyagihugu bayo twebwe leta ubiravye uravye ukuntu leta ya Tanzania yitaho mu Tanzania bari hano mwa kino gihugu bitandukanye na twebwe nambe hajeje nk'ahantu korera ahantu n'abatanzania cyane bafashe umutanzania bakafata nk'abatanzania benshi ikibazo cyabo babonye kibarengeye baca bahamagara kuri ambasade ya Tanzania ikacibakurikirana bisabwa yuko babasubiza muri Tanzania leta ya Tanzania ambasade ya Tanzania ikabakurikira abantu babo bagasubizwa inyuma nambe hariho n'umufuyo mu Tanzania umuryango wabo ugiye kumutwara ze guhamba muri Tanzania baca bari hana inshuti abagenzi n'iki baca ya no ku mu Tanzania turasabye nka leta yacu duserukire
ajanwe iwabo guhambwana n'iteka n'umuryango we. Barabikora, leta ya Tanzania, ambasade ya Tanzania irabikora, ariko iwacu siko bimeze. Abantu dufise tuvugira muzoca kugiye kugira gusaba ijambo kuri ambasade urayo ngo baricyo bagufasha nta kimwe. Okay, sawa rero ndibaza ko ubutumwa bwawe bwumvikanye kandi ndagushimiye cyane ku mwanya uduhaye. Murakoze cyane mutaba. Okay, murakoze. Hanyuma reka nshimira inshuti abakunzi mukurikira runo rubuga mwese aho muri hariho abari mu Burundi nivyo turabizi bakurikira ibiganiro nk'ibi, abari muri Zambia cyane cyane mwigwa n'iki kibazo, abari mu bindi bihugu nka za Malawi na mwebwe na Malawi hari igihe mutotezwa, ariko Zambia vraiment iri ku isonga. Nshimire kandi n'abari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Kongo n'ahandi, abari ku migabane ya Amerika, Uburayi, za Aziya n'ibindi bihugu ntibandondagura. Mwese abantu bafise ibibazo nk'ibi mushobora guhamagara ku nimero akamenyetso guteranya 358 46 58 31 ndasubiramwo PC 358 46 58 31 314 guteranya 358 46 314 je nitwa Daniel Mugisha. Ibiganiro vyanje ubibona ngaha ku Rugendo News, ubibona ngaha kuri Seneri Nyankamugayo. Izi mbuga zose niziwanyu, niyo mpamvu iyo ndazivuze ndazivugira rimwe. Nimba utariyandikisha ku mbuga zose warahomvye. Senere Inyankamugayo, Urugendo News. Ikiganiro utabonye ku rubuga rumwe ukibona handi. Impamvu ndabikora gutya ni kugira ngo aho notification kuguye ko uri uce ufyonda aho nyene ukurikira ikiganiro. Hari ikiganiro usanga kiri ku mbuga zose n'ikiganiro usanga kiri ku rubuga rumwe. Ibi ntimo bimbaza impamvu, ariko bibana n'umwanya twarose. Murakoze cyane. Nitwa Daniel Mugisha. Nitahamagara kwizo nimero nawe kugira ngo tugufashe ni uzoba wihombeje. Izi mbuga zose nizo guha ijambo abanyagihugu mu mutekano, kandi tukabaha ijambo tutitaye aho muri n'ico muri, tukabafasha kugira ngo ijambo ryanyu, ijwi ryanyu rigere kure. Murakoze.